Mu ntara ya Cibitoke hishwe abantu batatu muri indwi twaraye dusozereye. Uwa mbere n'umugabo batazira ndaba yatowe ari kiziga muri komine Rugombo kwa Mungu heze. Amakuru ava mu Rugombo avuga ko uwo yishwe yarari mu mugwi w'abasuma bari baje kwiba kw'ivuriro. Abantu babiri barafashwe n'igipolisi kumvo z'amatohoza. Uwa kabiri yishwe mu ntara ya Cibitoke yitwa Jacques Ndayishimiye w'imyaka 62. Yishwe akerewe ku mutumba na zone Buhayira muri komine Mugwi kuwa kane uheze. Amakuru ava Mugwi avuga ko Jacques Ndayishimiye yishwe akekwa ko uburozi, mu gihe yandi makuru avuga ko yoba yazize amatati y'amatongo kuko yaheruka gutsinda urubanza rw'itongo yaburana n'ababanyi. Imbonerakure zibiri zarafashwe n'igipolisi kumvo z'amatohoza. Uwa gatatu yishwe mu ntara ya Cibitoke yitwa Charles Ndayizeye w'imyaka 21. Yari asanzwe akora akazi ko gucukura inzahabu. Yishwe na mugenzi wiwe igihe yashaka kumwiba inzahabu ziwe yari yanyegeje ku mutumba Nderama muri zone Bumba muri komine Bukinanyana kuwa kabiri uheze. Uwagirizwa icaha yarafashwe n'igipolisi. Kuwa gatandatu uheze umuntu batazira Njonjo yarishwe arashwe n'abantu batashoboye kumenyekana ku mutumba Gihungwe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Abajejwe intwaro baremeje ayo makuru bavuga ko amatohoza yatanguye. Uwa nyuma urugenda rwa RPA rwashoboye kumenya ko yishwe n'uwo mu ntara ya Rutana. N'ikiziga c'umuntu w'umugabo catowe mu ruzi Musasa ku mutumba Bugiga muri komine Bukemba kuwa gatanu uheze. Amakuru ava muri komine Bukemba avuga ko ico kiziga cari gifise ibikomere kandi cari kimaze kononekara. Abajejwe intwaro muri komine Bukemba baciye batanga itegeko ryo kugihambisha hatabaye amatohoza.